giti ciwanje nagomba kandi nshimire nyine cyubahiro umukuru w'igihugu we yanyizeye kumpa buno butumwa n'ubutumwa bwiza nshimire kandi ababubaho bose kubona barashoboye kurangura ibikorwa byiza twabonye muri Ziromize kandi bakaba bashoboye no kurangiza manda si bya bose naje we nagomba ndamenyesha yuko narangije manda aho naho naje narangije manda nari maze imyaka 6 muri Sosumo urumva ko ni byo gushima Imana mwabonye ko intara iragutse mwabonye ko n'amaraporo yagutse aha mwashaka mbere kumbure ibi biri ngaha mu mpapuro yani nk'iki 10 yahunyana nabeshe nibike paraporo y'ibyo baranguye nico gituma mbere nari nasavye yuko nzobasaba kanya kugira ndabagendere umwe wese aho yahora arongoye atwara kugira tuyage neza hito nido dushimangire iyi Remise reprise yabaye kandi ndabashimiye babinyemereye yego hama nabonye ko amadosiye ari menshi abamenyesha makuru bakunda kubaza ngo none wewe ugiye gukora iki aja ko mu mwanya mbanze ndabisome neza hanyuma nzogire ico nshikirije kumbure namaze kubisoma nababwira ngo ubu ingoma nkora iki abasanga nihenze kumbure nabimwe tuzoyaga nababubahwa kumbure hari ibyo bonyunganira ariko ico ndabemereye nuko nzogerageza nkore ibishoka byose kugira intambwe twari tugize ko muri no ntara izi ntara zacu zigize intara imwe intambwe twari tugize ko haba mu iterambere haba mu mutekano tugerageze tubishimangire mbere dushire ko nagasunuzo ikintu ca mbere nkuko twese tubizi bisaba ko tushiramo inguvu ni ikibavuze cy'umutekano muri no ntara yacu turishima ku mutekano urahari rero kandi murazi yuko atamutekano nta terambere nta bindi bikorwa rero ico tuzofashanya n'abajejwe umutekano abinjira muri ibyo umutekano bose kugira tubumbatire hanyuma ikindi no ushikiriza ngaha nuko nzogerageza nkaba hafi y'abene gihugu kabashikira nkabumviriza kuko hajya barafise imigambi myinshi kandi myiza rero tuzogerageza tubumvirize ko nibo bene gihugu hanyuma ibyo dushoboye kubafasha tubafashe tubatunganirize ibyo tutoshobora tubitambutse ku nzego zidukurira ico ndakibemereye bibaza ko nta nabandi dukorera atarabo bene gihugu mujanye n'iterambere nabivuze nibaza ko tuzorondera umwanya ukwiye kugira twicarane nabo vyega bene gihugu bose ubose no bango mugambo uyu canke uyu hariho imigambi bashikirije tuzobikurikirana kugira ije mu ngiro bwahare n'iyindi twifuza kongerako aho rero murabizi intara yacu ni intara yagutse irimo incabwenge nyinshi ku buryo twibaza ko abo bantu uwo begeranya tukabasaba ivyiyumviro byotuma iyi ntara yacu yisununura nibaza ko ico gikorwa bogikora kandi hovamwo ivyiyumviro vyiza byodufasha guca dushinga imigambi yofasha guteza imbere intara yacu ico tuzoyikora hanini bangenye kugira mbe nk'umworosha akazi kenshi tuzogakorana na mwebwe nyene kandi banyakubahwa na mwebwe ntaho mugiye reka ntaho mugiye bizofasha uko murabavuka ntara rero ndabasaba ko mwashigikira niwe ngo araje reka turabe nawe tumupime turabe ibimuvamwo ka amuzo mumpevye namwe muzo bamwihevye rero je ndashira imbere ikiyago ndashira imbere umwumvikano nakare ibigiye inama bigira imana yego
nashimye ko ngaha twicaye ibintu bimeze neza, abakozi numvise batidoga, icyo ni cyiza. Nibaza ko no mu zindi ntara n'abatayivuze ngene nta myidogo ihari, kuhajya iyo uri kurakorana n'abantu bidoga kiba ari ikibazo. Yego rero muga byose bizova mu maboko yacu, dufashanya rero kugira turabe yuko iyi ntara twoyiteza imbere, kandi ibisigaye ibibazo babuze tuzogerageza tubikurikirane hagufi, ko nabonye hariho n'ibitoroshe nk'ibi by'amatongo. Usanga izi ntara zacu, intara yacu irimo ibibazo by'amatongo, ati ndabizi gabo tuzogerageza dufashanye turabe yuko twotera intambwe. Jewe kuri amarembo aruguruye, kaze je ndakunda abantu baza tukayaga, yego ari ibyo tutangaza tukabitangaza twabiyaza. Yego ahasigaye ndabifurize kugira amahoro y'Imana, murakoze tugira amahoro.